nagomba ndababwire akenshi amarira y'umuvyeyi wanyu muyabona gake apana yamubona ngaha y'ubuntu bw'Imana butugendera bivanye n'ivyo papa bayaduhaye ibiducumita ibyo tubura kubera tuba twarahisemwo kutiyandagaza kudatukisha Kristo ubutumwa bwiza kudatukwa nigitangaza satani yafashe ingoma bikomeye abantu bababesha abantu babeskroka abantu babafise ibikavyo birebire bafise za protokole ndende abantu bagerageza gucungerwa bakagira n'abapolisi bamwe nibo bababwira ngo zana amahera mukayazana ariko twebwe twanka kw'izina rya Kristo ritukwa akenshi ari gihe mutwibagira ikinyoma kiri ku ngoma kirasasiwe kurusha ukuri kandi ukuri ariko kuzobahesha ukwidegemvya ukuri ariko kubabohora twahisemo kwemera gusonza twahisemo kwemera gutukwa twahisemo kubura inyungu abandi bariko bararonka z'umwanya muto Paulo yaravuze ngo ntabwo mbabaye ubugingo bwanje nk'aho ari ubw'agaciro kanini simbabaye ubuzima bwanje nk'aho ari ubw'agaciro turajwe ishinga n'imitima yanyu guhindukirira Kristo imitima yanyu kwimatanya n'umwami Paulo asezera ishengero yari amazemo imyaka 3 n'amezi hejuru mukomeze muze mera nk'abamanutse gatoya mureke kuduga cyane ari sezera yararibwiye ngo maranye namwe imyaka 3 nabaririye imyaka 3 yose mbigisha mbingingira Imana ndabatoza none igihe cyanje kirageze yuko ndabavamwo arababwira ati kandi sinzi ko nzogaruka ndagiye mugabo nubwo jewe ngiye nka Paulo ndabasigiye ijambo ry'ubuntu mbasigiye ijambo ry'ubuntu ryoryo rizobarinda rikabazigama ntahari arongera ko ijambo arababwira ati ndagiye ariko ndazi ko inyuma yanje hagiye kwinjira amabingira atababaye umukuku atababaye intama CRG ndabibabwiye n'umutima wanje wose kugira amahirwe mukaronka umushumba senga iki gihe umushumba yisonzesha umushumba baronkera umwanya bungabunga uwo muntu kuko bari ku rutaro kino gihe umushumba kubwira ivyo babwira ntimwemere yuko abamukurikirana katika runinga abamukurikirana kuri televiziyo abamukurikirana kuri rezo sosiyo aribo bagabana imigisha abana mu rugo muriko muratakaza kubera akamenyero turamumenyereye turamuzi hama bari karabwirira mu vyumba vyabo muri Etazini muri California muri Texas bari karabwirira Australia bakakira ibitangaza ndumva intahe z'abantu bakira abantu babohoka abantu bakira ubuzima abantu bampamagara mfise aba diaspora nashobora kukubwira kuva mu 2007 mfise ishengero norigira rikoranye sinzi ahantu no batishira bambwira yuko iyo mvuze ibitangaza bikoreka ariko abana bo mu nzu bariko barasamara ngo dadi ngo turamana turamuzi ntimukamenyera amavuta kumenyera amavuta nivyo bituma mutaroranirwa kumenyera amavuta bituma mudatera imbere kumenyera amavuta nivyo bituma ubuzima bwanyu butsikamikwa ubuzima bwanyu buda prospera ntimumenyera amavuta nitumenyere kashengero mufise amahirwe abashumba bakino gihe turabaha yambi twebwe mu gihe cyacu twarezwe umushumba umurabira kure je namaze imyaka 9 ntararamutsa papa ariko ndamwisonzeshereza iyo yari mu ntaye nagomba kubabwira ndamwisonzeshereza ijuru rintegeka gufata iminsi 7 y'umuntu atarandamutsa never atarankora mu kuboko ariko ndamukunda atananzi n'izina mu ishengero ry'abantu plus de 6000 personnes mugabo nkumva ntegetswe kumukunda
nkazinduka 6h du matin nkaza nkasengera intebe ntari muri protokole ntari mu basenzi ndi umukristo asanzwe ijuru Imana ikaraba uwo mutima w'ubwizigirwa kugira ngo impembe umunsi umwe niwe yandugije mu ndege tutazinanye anshira mu ndege tugenda ubwa mbere mponyora mu ndege nagendeye muri business class nkigenda mu ndege andihiye ari ijuru rimutegetse tutazinanye yitubonera mu mpisho iyibona ubwizigirwa pana abantu muza gukoropa ugatora igikoropesho kubera ubonye ko muvyeyi wawe ari karamanuka esikariye pana abantu barinda kuvuza za vuvuzera kugira ngo umuvyeyi abimenye ntimukeneye kubonwa n'uyu uyategekwa kuguhezagira mu gihe uri kurabera umwizigirwa wamuhamagaye uyategekwa kuguhezagira iyo hariya hejuru bavivuye hariya hejuru bemeye muba bizigirwa mukunda umuvyeyi wanyu mumusengere musijipendekeze munasikia kujipendekeza apana papa y'uburyarya pana kuba umuhemu warangiza kumubwira daddy mwicara kuvyayo ugatangura kuvuga ngo apotre ngo harya ngo nguzo sinzi ibintu yabahemu muragowe twe tuguma tubabwira ati ma fille mon fils nubwo no gusengera ayimisi 6 umbera umuhemu aho ntakubona ijuru ntiryumva kugira ngo isengesho ry'uyu ijambo ry'uyo rivyara ikintu ku buzima bwawe nuko ijuru rikubona kumukunda utarinze kubimubwira ngo ndagukunda kuba umwizigirwa utarinze kwiyafisha kumubwira ngo yambi ari yambi kumubwira papa ari papa iyitubonera mu mpisho iyiturabira aho tutayibona twebwe iziduhera Mana yaranteye iteka ndumwe mu basore ba mbere sindavyiha yasinkunda kubivuga batewe iteka muri iki gihugu cy'u Burundi ndi mu ba mbere ndabivuganye umutima uciye bugufi ndumwe mu ba mbere bubahuye iyi generation shasha kumva ko vy'ukuri umuhamagaro w'Imana ubaho ndi mu ba mbere natanguye kugaragara ku mapodium ngaha nabereye akarorero baraje gushima barazanye ibimazi ariko ivyo vyose sindabivuga ngo ndiko ndihaya ndashimira Imana ndumwe muri Eglise Vivante kugeza uyu munsi natewe iteka ryo kujana n'umushumba tumaze imyaka 9 atarandamutse araza aho twicara kote ya setemu rya mukobwa nawe niko kuvuga ngo umukobwa wa Yesu rya mudamba aragendanye na Yesu imyaka itari miki damuzi twicara naranzi Imana aranteye iteka nagiye kwigisha kwa Runungararo Charles abantu bakera murabizi ikiganiro cyo ku munsi wa 3 cyaremeshwa n'umusavyi w'Imana Runungararo Charles cyaba 6h du matin ntumiwe n'umupasteri w'umugenzi yambonye ahandi ndagenda nigisha uwo munsi Imana ivyura umuvyeyi wanje w'imwe pasteri Edmo Kivuye na Kine baracumviriza ico kiganiro no munsi wa mbere banyumvise n'umunsi bamvuga muri mercredi siho narindi nabibwiwe n'abantu numva igende yababwiye ngo mu gatondo twumvise umwana sanase photocopie conforme à l'original ati Olivier ari he witwa Olivier twumvise ku radio ari he nanje ndi mu kinama kwigisha naciye mu ntahangwa bampetse ntanzi jana naciye mu ntahangwa ngiye kwigisha mu kinama mugabo mu gisagara bariko baramvuga ubwizigirwa ikubonera mu mpisho iduhera tutarinze kuvuza za matowazi mvuga iki turabandi ijuru ritemerera ko tuza kubaririra mugabo turira kenshi dukomereka kenshi turaswa kenshi abo ari muri kirite ya mbere barabizi akenshi turaraswa nabo twogeje
abo twambitse, abo twagaburiye, abaje bakatubwira ibintu tukabibika muri ntibate, bakatubitsa amabanga y'abagabo babo tukayabika muri ntibate, bakatubitsa amabanga y'abagore babo tukabika muri ntibate, bakatubwira amabwa mwicare bakunze, bakatubwira amabwa bakoze, bakaza satani yarabahekenye nk'umusigati, isukari yose yarayimaze, baje bumaganye, tukabisonzeshereza, tukabapakiramo amavarere y'impwemu, bagasubira kuzana sante, ibintu bikaryoha, tubabakiriye mwarahomvye, igisagara kiko kirabarojeta, turabihanganira, mugabo twebwe iyo dutirimutse gatoya igisagara cyose kiba kibizi. Mperuka kubwira abana mu ishengero mpagaze nk'uko mpagaze, ndababwira nti désormais Imana iragaheza ko yatuzaniye iterambere. Umuntu arasohoka akakwanduza, buyenzi kakumenya, bwizi kakumenya, kandi abariko arakubeshera, igisagara cyose kakumenya. Rimwe na rimwe ababebe spirituel bagasohogwa nuko hari abandi batuvuze, warunkunda, ndatangarira cyane umuntu ankunda agasohokwa n'ukunda mubwiye ivy'iwanje, uranyanse wewe uremeranije n'umupitanjiya jewe nakwihanganiye urampevye. Abantu baradutaye bagenda kugaruka mu nyuma. Ubu naravuze nti désormais tugo twiga ibintu vyo kuba umwizigirwa. Abantu baratwanduza tugasirikira igihugu cyose kikatumenya, tukandura, tugacana, bakadutunga urutoki. Yagera igihe Imana yamufyonda akaza kunsabira ikigongwe muri biro. Narababwiye nti nta muntu azosubira kunsabira ikigongwe muri biro, no kuja ku makamera nkazenstara mu makona yose nivyo, kuko no mutuma agende kubwira barya abantu ko yababeshe, ntiyo baronka. Mwirinde. Umaze kumva yuko atamavuta mfise, sohoka mu mahoro, ivy'Imana nivyo kwitondera, ntukabe akanwa k'umugwanizi, ubuhemo. Nabwiye abantu ndababwira nti twebwe baraduhaye akaryo kenshi ko gushobora koga, kumesura umwenda. Mu bisanzwe uwanduye siwe munyamwanda, uwakoze mu vyondo kugira ngo akwanduze niwe munyamwanda. Abatwanduza bose nibo banyamwanda kuko nibo bakora mu vyondo. Twebwe baduha akaryo ko koga, kandi ndashimira Imana. Nabwiye abantu ndabwira nti turakeneye penina kugira ngo tutaramvye amaguru, turakeneye abadusonga kugira ngo tutumva ko twaronse ropo. Abadusonga nibo batwegereza Imana, twisanga mu mbombane ariko ntiduherayo. Ndashimiye abankunda, ndanashimiye n'abanyanka. Mwebwe mu nyanka ndabashimiye double, kuko nimwe mumfasha kuguma ndi mu nyonga z'Imana, bintera kurushiriza kurondera inyonga z'Imana. Aba haters, wenye chuki, umuntu akubwirira hariya abantu batatu nakubwiye, hari umuntu akwanka ari harakavuga ngo ngurya muntu ndamwanka, bamubaza tumumwankira ke ngo gusa ngo ndamwanka, ntaza amakuru yawe, ntaza aho uvuka, ngo arakanka gusa. Turira kenshi, mugabo papa nuwo kwizerwa bakunzi. Reka ndababwira ibanga. Mu bisanzwe iyo umuntu ahuje umutima na papa wo mwijuru, muvyo ari karakwagiriza, kabara kaga gakomeye cyane kuri jewe. Ariko iyo umuntu ari karakuvuga papa kwishimiye, azabwira abantu bigasa nk'akamizwe n'ingoma, ntibimara amezi 3 muri circulation yavyaheze. Baratwankishije abantu, ahubwo abantu bariyongera kudukunda. Reka mbabwire, Bibiri bivuga ngo iyo atajwi gikibiri twagiriza mu mitima yacu, dushira amanga imbere y'Imana. Nibaze bakubeshe ndagwembi kuza bivuga ibintu ndiko ndayiguhe. Wibaza ko ari coroshe guhagarara imbere yanyu tukavugana ubushizi bw'amanga,
dusambana nk'uko mubivuga magaze ngaha nivyo mutwagiriza ko tujya dusambana, mutwagiriza ko turya amafaranga y'ishengero, uretse kwiconya ari icukuri turayarya, urumva turayarya, ukuri gushirira mu biganiro. Ngurumva bajya ibigira 10 nduwa mbere ndabirembeje ndabirya turabirya. Haguruka ntibakubonye neza, haguruka bakurabe. Uyu nibigira 10 hindukira, ibi nibigira 10 ibi kuri gushirira mu biganiro aho umuntu kandi rero abinduru nyinshi nibo batanagitanga ngo arayamaze impunzi ngo ariko mbe ngaho rero tugira amahoro. Mwaramutse muracankunda ntimuntera ubwoba, amwaze ngo muri murantera ubwoba ewe turabikomereye aho ubona kubaraba. No, ari abantu banyankira ukuri, ariko ukuri nuko abantu barazanga ngo umuryi ibigira 10 ngehe. Bibiri ivuga ngo kila mtu atakula jasho yake. Iyashiriki vira. Irikivira he? Irikivira he? Ushaka nje kurya. Wangaburiye ryari? Unyigishiriza abana. Uranyambika. Nyaha. Nije ndayarya. Zuyarya ntunze. Uraze kugutukira igitaro kuri. Zuyarya ntumwa y'Imana. Naragiye ndorosha ibintu imyaka, reka ndabahereze témoignage. Naragiye ndorosha ibintu kubera nkeneye transparence. Urabona jewe mu bisanzwe nagiye gukizwa nzi ko abantu bose bera. Umuntu kugira ngo ashobore gukomera uhura n'ibintu ibintu tubaze kubona. Nangu igikorwa cy'Imana nkiyumvira abakozi Imana dukorana bose ko tuvyumva kumwe. Umunsi umwe sinzi ikintu cyabaye, umupasiteri twakorana aradevya arondera agrema ashiraho abana biwe n'ibintu byabaye birebire cyane. Hama bakorera inama muhiri wanje bagenzi banje, hari abakovongo bamaze nk'imyaka nka 25 bwakiza bashishwe baciye ahantu basekanira. Je ntavyo narinzi, je sinari ndabizi ko abakozi Imana ashobora guhurira ahantu ngumviriza sha ngo ivyo witonde. Naracugumiye mu nzu yanje nabaga ati mwizina rya Yesu nimusoke nga ntimunyanduriza inzu yanje. Barambye ati cara pastori wewe nturabatizwa umubatizwa muri. Sinavyumva ko umuntu yoshwana, sinavyumva ko dushobora guhagarara imbere ya Yesu tugakora amakorosi. Sinavyumva nubwo nubu bigoye kumva. Sinavyumva ingene umuntu ashobora gushira amanga agahagarara nga akora ivyaha. Sinavyumva pe. Muramba barira je sindavyumva. Uko nukurinda kurusha Boko Haram. Kuba wumva ko umwana wambitse wo mwambura. Sindavyumva. Ndambuye umuntu nambitse. Ubu kweri no kwicara ngaha anye. Hari umukobwa ngaha bizi ko namukuye impuzu. Azi ubwambure bwane. Noca ngenda muri Philippine. Noguma. Noca nje kumpera zisi. Ubu no kubaho nkagaranga hari umuntu hanzi. Zina ryayo. Muze munyagiriza ibigira 10 naho ubundi busambanye n'umugore arabizi. Jamais au grand jamais. Jamais. Ntabwo ari niko nashaka kubaryosha. Sishaka ko mungirira confiance. Si ivyo turiko turayivugira. Ndiko ndababwira yuko haracariho ibihumbi 7 bitarafukamira abayari. Birahari. Si Yesu shora kuvyumva. Kono hagarara nkavuga ngo Raisia tika tisa senef. Ti wewe hariya ataco yambwiye. Ngo ngiye gutya ngo ndakubona mu cyumba cyawe. Umbwiye ko wambonye mu cyumba waje mu cyumba canje uri umurozi wewe. Urasanga mu cyumba uri umurozi. Icyumba canje wakibonye bibiri ivuga igitanda cyabubakanye ko ari cyo kubaha. Wagiye mu cyumba canje. Cyana gufata mwizosi.
ngo mbonye Berline. Uraza ama Berline mwuzuranya. Ngwego ngo ndazifise. Berline. Ntimuzifise. Ngo ngize gutya ngo mbona impuzu ya shokora. Ubu novuga ngo laisi katia utanguzwa na B. Ariko n'Imana turanayikinisha. Mumbwire ingana Imana itazi izina ryawe izi B. Abandi nabo mu guhanura baravuga ngo haguruka ngo ngize gutya ngo mbona ngo muri quartier imwe ngo I don't know. Imana sinayo nshaka kwizera. You don't know. Imana irakekeranye. Gira mugeze bativa mu nkinamico. Kandi rero abantu bakunda profesi n'abantu badashaka gufukama. Badashaka ibintu byawe. Twebwe tuba mubi ubwami bw'Imana burabandanirwa niko twakomeye. Kandi babunya kurisha ubuhizi. Uba mu bwigobeko. Turigobeka uba mu bwigobeko bw'isuma byose. Azokwama ari mu gitutu cy'ishobora byose. Ndabarira Uhoraho ngura ubuhungiro bwabyo. Mugenzi bamubwiye ati kwigobeka kakuyayata no gucira inkonda. Umucira inkonda nicyo gituma baguma babatwara abagabo. Gumuyayata. Hewe Marene ngikunda guha makuru. Marene umushaka hiki. Gendo yabwire Yesu. Fata ko gakobwa kariko aho gasuma. Kariko kararya amahera wowe utegera urya. Ugakunja ukabike muri triwa. Tinzogukurayo wa. Birakora. Abagore bari ngaha barakomeretse. Nikirere ubusuma busigari bwinshi. We nawe mu rugo ukashaka kuyayata ntiwipodore ntiwimanike. Ntubitambukire. Hariya hanze ukacura n'uwimanika. Kari tayari kiteguye kameze. Mureke gutwenga ndi serie ba mwitwengeshe ndi très sérieux. Uraho kwibrosa ntavyo uri mu bikwembe arinjiye ngo kuberetse kweza amasaha harakandi agishika kamuhicaye ku kazi. Kara uhindukiza umutimasha. Kara ipodore kerebuka neri changanya bwana hapa changanya. Noga muriga murabishira muri joke. Aha ndiko ndavuga ubutumwa kandi abasange hiyo. Yesu nashi. Changanya. Tahu changanya pana. Baba sirimo. Shuha. Icagenda kurondera hanze abagisize mu nzu. Ntabwo ndi muri seminaire y'abamama mugabo muvyumvireho. Kuko mu yeshinga aha ntabwo muri ko muranyumva amatwara zivye ko mufise ibikomere. Nubu uri kuriyumvira ko atari muri sport, ataramuri njije. Amutwaye, aramushikanye, na mpamvu ngo nkiza telefone ndabe ngo mpa code injira mu masengesho. Reka kwipodora fata 3 jours. Uvuga ati mana urya mugabo niwe wamumpaye nuwi wanje. Hari umugore nigeze kubwira mu buterere twarigeze gufasha abantu mu buterere tubashira impuzu n'imfungurwa. Twafashije amakarti yashika nk'atanu muri Nord. Hama tubafashiriza muri zone buterere. Hama cyanda babwira nti ndabarihiye amabisi mwese ejo muzoze du celebrate hamwe kwishengero. Baraza duheje kwigisha ndabagurira ifana nicara naho ndabatera inkuru. Turatera inkuru hama umugore umwe arahaguruka yabaseruki. Arambwira ati ariko ati dusengere cyane atabagabo bakinogiye baraturembeje. Ati jewe wanje arandembeje afise abakobwa abanzanira ko bamwe ndabazi. Ndamubwira nti none uvyihanganira gute? Kubera iki wihangana binumva biremereye gutya? Arambwira ngo pastor ngo acacaca ngo abagabo muri ngo hari yahitwa giki mu buterere ngo niboro ngo ntidufaturekura ngo turemera tukabana n'abandi. Bwira mugenza bati fata neza iyo boro. Wewe uri kurazana ibintu by'umucezi. Fata neza iyo boro.
waraje Bibiri ivuga ngo nimwabura ubwenge nzobata. Umugore w'ubwenge arubaka, pana umugore wo mu mpemu. Hekima inajenga. Uraho ndarusha, ntavyo uri kuri televiziyo, hari akandi kavyambariye amashenete, kagiye ku mupfumu, kakwisigiye amavuta, nawe hose iza y'igikundiro, yayandi azatuma umwami ahindura icyagezwe, yateguye kuyica, wamurengukako agasinyura ivyo yasinye. Faveri iva imbere y'Imana bene data. Bibiri ivuga ngo abantu barondera kwitonesha kubahambaye, ngo ariko ugutoneshwa kuva kuhoraho. Amahoro. Turi kumwe. Anniversaire. Ibi byose niko ndabibabwira kugira ngo ndabatoze mumenye ko nta mwanya wo gufinata dufise. Muravyumva, muraberwa, Imana ibaha umugisha, musa neza. Imana arakoze kuduha abafasha, iyo mwisize muba musa neza cyane. Mugabo kintu cyose n'umwanya wacu. Hari ibintu byatari byo kwisiga. Mubwira ati mutware wanje rorera kurandabira abagore, umugore w'umushune mukaza ashobora kubwira umugabo umwana yapfuye kiriyo cinji, akabwira umwana akamuterura umwana wiwe akamuduza mu cyumba cy'umuhanuzi Elisa, agashiraho igufuri akamanuka kihanagura ari kararira, yashika imbere y'umugabo akamubwira ati ngiye kubonana na wa mu prophet, akamubwira ati habaye iki, akamubwira ati je ngomba kuba afise kiriyo abagore babagwanya. Abagore bashobora kuzibira Generale Yoabu aje gutikiza igisagara, agahagarika cortege, ahabwa ati rorera gatoya, mushaka iki? Je ndi umugore nkunda amahoro, ndi umugore nkunda Isirayeli, mugomba iki ngaha mfasha? Ati reka tuguhamagare Generale, ati muzane. Ati wa mugore we nibiki? Ati ahubwo mwebwe nibiki ko mukikuje igisagara cyacu? Ati twe tuje kurondera umuntu yagararice, umuntu yagwanije umwami kandi yamaze kwinjira mu gisagara cyane. Avuga ati no ntibishoboka, je nkunda amahoro, ni muroreri, ntabwo mushobora kutwica twese kubera umuntu umwe mpakanya. Akinjira ari indana agakoranya abashinga naye, akabwira ati ABCDEFG, agaheza bakavuga ati ni muntore akagabo mu gacu umutwe tuwurunguke tuwucishije hejuru, bakamuha umutwe aho bagacisha hejuru, baterura umutwe ati Yoabu akabwira igisoda ati dusubire ku kirindiro. Ba Abigail bagenda kumenya amakuru mu nyuma umugabo yadekonye. Mwamwe urafite inata mwebwe, Nabali n'ikijuju ariko kibi kijuju cyawe, ntihagire undi agituka, nta muntu ari karanyuma, kibi kijuju cyawe. Kafite inata uwo Nabali ni boro kuwundi. Nabali yari umugwiza tunga, yari kigobogobo kitagira ubwenge, mugabo gifise inoti, nta muntu ari karanyu. Ahantu inoti riri umuntu akubaza mu gifaransa atarifise, ukamwishura mu kirundi akaca kubwira ngo wi kandi atavyumvise. Faranga ubwaryo ni imvugo. Agiye kwimenya mu nyuma aramusira ati mabuje, ati Dawidi arahagurutse n'igisoda aje gutikiza, yavuze ko n'imbeba barica, nta muntu numwe asigara mu muryango. Akamafata akinjira akabaga, agategura injya akayikaranga neza, akabwira abasoda bati itangira imbere kuko barashonje, sije bakeneye kubanza kubona icyo bakeneye. Injya zashikari umugore agashikari ya kunama, akamubwira ati nyagohora ku ngoma, umugabo wanje yitwa Nabali, kandi Nabali bisobanura ikijuju, ariko n'ikijuju canje ntushike mu rugo, ndasavye imbabazi, ntuvisha amaraso. Mubwira amajambo y'ubwenge. Dawidi atora injya asubira inyuma arataha. Hageze igihe yumva ko Nabali yishwe n'injya, inyama yaramunize. Abantu batagira ubwenge gabasha. Amaze kumva ko Nabali yakatitse, Dawidi aravuga ati asigari singo, wa mugore nabonye w'ubwenge. Abagabo bose dukeneye abagore b'ubwenge. Bose kubwenge buruba.
ko ciye numva seminaire nitwotegura seminaire mbega mvuga iki gamana yanje anniversaire mbe nibiki turi mu biki gantu turabukanye bakuzi ba CRG muri turi kumwe kobwa bacu amasengesho umwanya wose sinzi gituma mwe muyere karantwa muri ibi amasengesho umwanya wose heza amasengesho wipodore ugumusa n'amasengesho ishuri ndagukunde guti ipodore heza gusenga wipange sawa sawa uhagarare ku nzira atari he uhindura ingendo ntimuzi no kugenda ibintu ivyo bintu ugumugenda nka Nyabenda wewe wiyumvire nk'ubu nagukunze tugata duhura ukuye kuri mariage muri pave uri muri izi ugushaza no gusinyiriza emeragi mugabo mubwira ati je suis là tu me vois je te vois moi aussi himugume mu masengesho umwanya wose ndi mu mafungo umwanya wose dukeneye kumenya dushaka kubasanga muhira dusanga uri kurakoropa nkeneye kugusanga muhira sanga uri kuragorora ivyo nivyo dukeneye pana umwanya wose mu masengesho turabakurikirana dushigira za enquête iyo twabakunze dukora enquête nivyo kuko ibintu vya kino biragoye mugiye kuraba 99% y'ama divorce ntibaba bankana hari ivyo umwe akunda n'ivyo undi akunda ugasanga ntimubihurije nta mifinato no kwipanga upagani burabizi abayisilamu kazi barabizi ko hari abandi batatu bari inyuma urya wa mbere aripanga kugira ntazana wa kabiri reka dusome amajambo mareke turagaruka après-midi ndabira muri Yohana igice ca nyuma ca Yohana ubutumwa bwiza woo hallelujah ni bande banezerewe oh Jesus ndabira Yohana 21 umurongo wa 20 sabukuru nziza kandi ndababwiza ukuri ibindi byose birashobora kuneshwa ariko amasengesho ntigeraneshwa itoze gusenga nta kindi hama nagira ndanabibutse urashobora kumbwira ngo je yo nsenze ngo ca numva ubunebwe ngo iyo nsenze ngo mbura ivyo mvuga nuko usenga utarimbura ikintu gituma dusenga n'ijambo kuko niyo iguhereza sije y'ivyo uvuga ijambo ryose rifise igisubizo muri situation yari yose wohura nayo mwitoze kurimbura ijambo apana kurisoma muri mediteko ubwire mbwe muyera guhishurira Paulo aravuga ngo iryo jambo ribe muri mwebwe rigize gute rigwiriye cyane iyo ufise ijambo iyo ukundana na Bibiliya iyo uririmbura cyane wanka wemera wisanga uri kurasenga abantu buzuye ijambo bategeza gusenga igituma uburi ivyo uvuga imbere y'Imana nuko uburi cyo ufatirako mugavye we mfukamye cyamenya ati yaravuze ngo nta cyacuriye kungwanya kizogira ico kigira kandi ururimi rwose ruzohaguruka kungwanya nzorutsinda uwo niwo mwandu w'abasavyi bayo waravuze ngo abazogutera sije nzoba mbagomoye bazohindukirana imbere yawe iyo ndiko ndatura ya majambo Mika yaravuze ngo ewe wa mwasiwe ibi ntabwo ari ibintu twiga muri primaire na za université ewe wa mwasi yamaze kumwicarako ntacu nyitamba hejuru
ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo nzogwa azosubira kandi amzure, ninisanga mu mwijima uhoraho azomurikira. Udafise ijambo ntabwo ufise ugutsinda. Mubura ivyo musenga kuko Bibiliya murayinegrija kandi muyitunze. Ntabwo dusengera ku masahani, ntidusengera mu byo turangura mu Bushinwa no muri Tanzania, dusengera ku ijambo. Ushaka gufata Imana neza uyibwira ico yavuze, itsindwa no kumva ico yavuze kuko ntibesha. Haleluya! Shiriraho iryo jambo navuze rero, shiriraho iryo jambo mpeze ntange mikro, turasubira ku mukoroba. Petero arakebuka abona wa mwigishwa Yesu yakunda abakurikiye, umwe yari yegamiye mu gikiriza cya Yesu, hamwe basangira akamubaza ati mugenzi ninde azokugura? Umviriza, nuko Petero amubonye abaza Yesu ati mugenzi uyu we bizoba bite? Yesu aramwishura ati namba ngomba ko azogumaho kugeza aho nzozira ufiki, wewe nkurikira gezaho. Petero ahantu sindamuburanya na gatoya. Petero byari ibintu bisanzwe kuba confused, agazazanirwa n'ukuntu ari we atowe kuragira intama, kuba ari we atowe gugoronka urufunguro zo kuyobora isengero, aho Imana izokubaka isengero kuri we. Byari ibintu byoroshe cyane kugira ngo ashobore kuzazanirwa yumirwe, kuko mu bigishwa 12 hari harimwo umwigisha akundwa na Yesu, yamaryamye ku gikiriza, ntiyavyumva na gato ingene ari wahawe responsabilité, ari umubarbaro, hari uwundi atekanye ku gikiriza cya Yesu. Ahantu cyari igihe Yesu agira duganwe mu ijuru, yazutse amaze iminsi 40 ababwira ivy'ubwami bw'Imana. Aha hari igihe agiye kubahereza amafi bashonje ku kiyaga cy'Genesareti. Ariko Petero kweri yari umubingwa kwe. Petero yari umubingwa kwe. Petero atarahura na mpemu yera, ibintu zose yabona amafaranga, kuko amahera yari yaramukomerekeje bikomeye. Yari umunyamadeni, hama uwagiye guhinduka umugenzi wiwe, umukorege wiwe mu ntumwa 12 yaramurembeje. Burya ntuzenya Matayo, Mathieu yari umutoza kori umwe yasaze, ari smart w'umunyabwenge yize, yari yararembeje, yakora muri Oberi ico gihe agakorana n'abaroma. Petero nawe yari yaraguye mu ideni, arabura amafaranga yo kuriha. Nikuvuga ngo yavyuka gutya akabona Matayo, yaryama ageze kumwe kwinjira mu gita akabona Mata afise urupapuro n'ikaramu ati nturariha. Yararondeye amafaranga mu kiyaga arayabura. Yesu yagiye kumuseruka ko mu isanzwe zijya afi za mbere Yesu yamurobesheje nizo zamukuriyeho ideni, amaze mu imyaka. Yesu niyafuye kumurobesha, yashaka kumurihira ideni. Matayo kari amuremza amukurikira. Je nibaza ko cha Petero bamaze kuba bajama, cyaramubwira ati nubwo turi kumwe uze guma wibuka ko ntaravyibagira ati imvyo wankoreye. Petero rero harya cyari ikintu kiza ati aha uyu mugabo ashobora kugwiza amafi, uyu mugabo afata udukate 5 n'ifi 2, abantu barenga 5,000 utashizemo abagore n'abana bakarya. Iri ni diri, uyu ni diri. Ntiyamukurikira, yamuba hafi avuga ati uko biri kose aha nzoyamukuramo uyu mugabo. Agiye kuvyunyura rero umunsi umwe baramupyeja n'izindi ntumwa. Yari umuyuwayi kimbere Petero yari umuyuwayi, ariko burya buyuwayi bwiwe nibwo bwatumye Yesu amutoranya. Abaryamye ku gikiriza batarabayuwayi bipendekeza, bashaka ko impression umuntu ijuru ritabaza. Yesu arabakunda ariko bo ntimwamukunda. Mugaca Petero cyama desordre nikirabwirwa ko gikunzwe,
ariko kirakunda. Bwizigirwa agiye kuvyunyura araza aramubaza ati mbega ariko arigisha hari ati mbega umwigisha wanyu aratanga ikori cya Petero ngo yobura kwitanga gute ngo araritanganye ngo hamushaka kudupiyeja rengo mudushire mu mutego aratanga ikori. Yesu kubera ari Imana aba yavyumviye hari aheje kwigisha arazabwira Petero ati Petero weje kuntamurihereye jewe umbwira gute ko ntanga ikori jewe kweri ntanga ikori ari jewe nshiraho abacamanza nkashiraho abayatoza atari ko kwira amaze kunshira muri piège fatigera. Ego Yesu mwe mumumpera icyubahiro Yesu araryoshe ati fatigera ati genda ukiyaga ifi ya mbere uri bufate uyasamike uyikuremo amafaranga undihira ikori nawe wirihira. Mwemwe mutekereze umuntu amaze kariyeri ya 28 hafi 29 ari mu kiyaga ntatume Toma yacuruza umuvinyo. Rega mwebwe ntimukurikirana amakosa musoma commentaire biblique. Toma niwe umuvinyo waheranye Kana. Toma yacuruza umuvinyo wambiye uri mu mwambiro niwe umuvinyo waheranye. Barya abagangi bose yagiye arabakurana akomeye kwezi. Mutegereza umuntu amaze 28 ans experience ya 28 ans yarovye amafi yose isamaki tilapia zose ubwoko bwose hama kabwirwa yuko mu kanwa yarazasamitse yarazikuyemwe amagage yaragize gucyaratumburura yaragize nta natanu yigeze abonamo. Hama bwiwe ngo mu ifi harimwe amafaranga yori ikori z'abantu babiri ya Yesu. Petero cyagiye kiravuga ati uyu mutama uyu muntu nubwo twe tumwereka ko turi kumwe ubuhongeye namufata kama ntambwire ngo ndondeze ngo iyambere mfata kiragenda kirumvira kigize gutya cyasamitse inoti ririyo. Hama abantu ngaha muricaye ngaha Yesu mumufata nkaho menga n'umuntu asanzwe. Yesu afise amakonte mu kiyaga. Uramunegrije ashobora kuguha inoti yo nashingiye ntahe ejo mu masengesho abakozi b'ishengero twamadukora amasengesho buri samedi ya mbere y'ukwezi ndabashingiye ntaje mfise umwana nayoboye mu Kidengeri muri ministeri yitwa Kidengeri yasabye amafaranga ya Minerval nubu aracari mu ishengero n'umu engineer ni watwubakira nabashingiye ntahe ngene yari yamaze kubimbwira arabimbwiye ati ndakina amafaranga ya Minerval dufise ikibazo muri university ariko aringira umu engineer tari ko nabuze amafaranga ndamubwira nti none kubwi nta ubwiye kandi ababwira ukuri ntukagendane n'umuntu atafise ikintu akuruta ubugowe ntimukagendane n'umuntu mungana mufatwa mugafatwa mwese atahogombora umuntu ntukagendane n'umuntu genda n'umuntu afise ikintu wowe udafise. Ntimwanyumvise uwo munsi nari nejejwe mu mutima nabahera hahera mugabo umufuko ndi mwibaraza nera arambwira ngo urabona ngo umukozi w'Imana ndamubwira nti sawa tico shoboye no gusenga tireka dusenge Imana irihesha icubahiro twari duhejeje gusenga turavyuka mu gatondo nabimubwiye nko mwijoro mu gatondo aravyuka ararondeza ahantu hose aba mu buhonga abavyeyi babo biwe barakenye cyane ababaye agenda mu nzu arafuka amarasenga ahantu hawe indaro yarahawe indaro ndabizi arafuka arasenga heje gusabwa ati Yesu neriteka kikibazo kindenganye hari ibintu vyosubira inyuma. Arangije aja ku gitanda kitari gitanda mbece yari matera yo hasi aryama yicaye umva hari mu bwiza za reka ndakubivuga canumva igikomere kiduze ndanka kubana n'abantu Imana yanfashije Yesu. Muze mubaza umuntu iyo akubwiye ko hari ikintu yanka mubaze igituma cyangwa ntugace urubanza utabajije ntugaze urihuta ibintu byo kugara igufuri y'amazi tukavyuka kuvuva amasengero bakugurura 18 ntihagire usubira no kubimbwira ngaha wopima amatara cika ugasanga babiri nibo bashoboye kuyatanga tukamara kundi kwezi tutatwiza amatara
Mana yangiriye neza Yesu vyarampahamuye n'ubunye ntumye kwinzu madame arabizi sinshobora jewe kugira umubanyi baranzana ama etage ngo umwe ari hejuru ngo umwese azogira umuryango wiwe hari uwundi sinjayo nkeneye ahantu nugurura nkugara ata muntu numva mwibaza ngo ibikomere bipfa gukira itwarete muhurirayo zuzura mukabura yo kuzana cyaki machine ugarira muri reka ngaruke urumva Petero rero madame wanje yaragize ikibazo mu myaka 3 ya mbere urabona muze mutwihanganira reka mbabwire bafasha bacu nimukaze mwihuta kuturyagumba ni byiza ko mudutwara buke buke kuko rimwe na rimwe hari ibintu dukora kubera pase iyo rero mushatse kuvugira hejuru bigatuma twifunga kurusha jewe naratanga rasyo nkunda ko umuntu arya umuntu nubwo yombesha akambwira ko nshonje ndamuha ashaka mbeshe ndamuha arimenya aza kunywa rugombo ambwiye gusa ngo iryo jamo ndashonje acarya niko bimeze kubera iki uyu yarahagorewe akamambwira mu cyumba kankora mu cyumba ntiyavuga menshi akora mu cyumba akambwira ngo ushiri ngo menyesha basi ngo uraza giturumbuka ngo ntuzi ko mu nzu hateguye nkambwira ni shira ku meza barye ati none wewe uzana abantu gute shira ku meza barye twaba turi ku meza nkavugira hejuru Jonas sa ngo hano hari njye sigaye mu nkono mena ko zose uzizana tuziheze hama mu mwanya uri mbenda guha yandi rasyo uteka ivyo mu ijoro akambwiye ati sheri ngo hano aba nabo ngo sheri aguhamagara sheri umwagira batweze kubera babizi nico gituma mu cyumba y'amabanga ni mu mabanga hari yahantu ntavyumve akambwira naramukomerekeje hafi 2 hours umunsi rero yageze ahantu arabona ko nabaye kiwara agera ahantu aracisha bugufi arambaza ca ndamubwira aho vyavuye jewe twebwe iwacu twakuze dukenye gose turi umuryango wari ukenye gose mubwiye gose muvyumva ariko hama jewe nari nkomeye nakora akazi kenshi hama l'époque mu gihe cy'ibibazo by'intambara hari inzara ikomeye murabizi komeye twebwe twakuriye mu makartier aciriritse navuye mu Kibitoke nza mu Nyakabiga twahimutse incuro 8 ni kuvuga ngo nta transfert ibaho mwimuka mwijoro twarimutse ku buryo tugaruka hano batwirukanye ubwo n'ubukene burengeje ni kabushutu mudashobora kwibaza je rero mama gateka mama wanje yari aragasha mama dahara mama yabahari mba ndamuheka abantu mufise ba mama mubaryoherekwe ba mama muragaheza giko ba mama n'abantu beza ba mama we ba mama ni mwabonye dimanche uyakiriye mama we amwakira muri rusange kubera nimugasiwe aramwubaha ndabizi kubera ari mushumba yumva namubwiye nti hamagara mama kwiwe hagurutsa kizigenzo kwiwe kandi binye nka petit frère wawe nije mfise ubwo bubasha bwo kubikubwiye abandi bose cuwe yirukana ukuduze ko wirukana nije je ngenda yikubwira ndaba ngaha mubise umuvye akunda gutwegaga abantu nyamugaze mumukomeretsa abantu bafise umunezero bakomereka n'ingoga mama ahabwe onere yiwiwe burya aranakuye no guhabwa intebe ya kizigenza harya akicara wenyene harya yavyaye ingabire nk'iyi
ntukazura mwakirira mu bandi. Je rero yateka mama bakere bara mbandanye cyane abarambiye. Mugira mu nteranye. Sinze ngaruke. Ba mama kera muri ambargo za 95 96 97 mama abamama bakira baraba specialiste mu guteka. Yarateka igitoki n'ibiharage tukakirya iminsi 4. Umunsi wa mbere hakaja yikara, umunsi wa kabiri akarikurayo akugurura akajyango gatoya kumufuniko tugakura ko bike. Rero baduha intica ntikize. Je rero bikanka uwo munsi rero ngira imikoshi mibi ndari naribye cyane bakavyuka mu gatondo bakambwira ati biragashe ninde yakoze ntayakoze narabirya cyane birya cyane. Uwo munsi rero nari maze imisi ndagenda ndanyomoka hari mu ijoro nka 3 mvuga nta hasi mvyuka akayashukanyisha kinzara muri bo moni yashu ya afya ico gihe twavi yashu inzara ni nambi cyane nimbi gose ndakorayo hari ibintu vyanka nyene ngiye gufundikira umufuni kuragwa. Twari dufise inzu zitagira amaprafo zuguruye nka heju. Mama nza numva ngo Evrine n'umukobwa dukurikirana ngo genda urabe ico kintu kiko kiranyiganza amasafuriya hariya. Rero hari ukuntu iyo hageze kufatwa ufatwa n'ikinyanya bikananirana nayo nunabye bikanka kuvayo. Ikindi garuka gavanaje iyo hageze gufatwa sinzi ibintu bigufata abantu mbastati nari umuntu ndi sharp kuduga je nari bimyembe mu marohero abantu babayo nije nayiremvye nayifise imyembe amapamprimousse sinzi aho zagiye sinzi imikoshi yamazitenga indumbaswa ntizikiboneka kwa muzungu shamba niyo twama je impangu zo muri rohero nagira gutya nkabanda kubiteye indani nari supre cyane habanzi kwiruka kwishuri kuri epa mu Nyakabiga nije nabu wa mbere mu bihe byo kwiruka bijya by'ama marathon nibike. Uwo munsi biranga kandi icumba cya twaryamamo Evrine twararyama cyari kure cyane mama niwe yari hafi kuva hariya birananirana ndananirwa gufundikira natoye umufuniko ndawugumana mu maboko mfise igitoki kirananira kugitamira biranga ndananirana hashitse gutya abarambonye kandi yabafise ryatara muraribona ryatora bogikira gikoroboye hashitse gutya ngwe sasa ngira amahirwe ndamubwira nti umviriza ndagusavye acarambwira ngo oya ngo nakubwiye mu gatondo nyogereza ibyombo uranga ndamubwira nti ndakwemereye ubu munsi turi kuwa mbere iyi ndwi yose nzokogereza nije nkoko kuko baratugabura mu kazi ndamwemera ko nzomukorera arambwira ngo ndakuzi abantu muvugana bamuzi nanye ngo uri kurambesha kwana man nibiki mama ati nibiki ati ndamubwira ni ndagusavye ndaguza ndagacumita Yesu turi hari hageze uwo munsi araba ati ntibishoboka ndakuza ma ni Olivier ikakora iki ati ari karakora mu nkono ba grand frère wanje hari mu grand frère wo mu karateka niho pratique yayigirira kuri je yaba mu kindi cyumba twe dufise ikizo kinini cy'ivyumba byinshi
atakiriyo. Erega kugira inzu nini ntibisobanura ngo ibintu biba sawa. Indani habitse amabanga. Hari abantu bagifise intebe zo kwa Micombero. Namabangasha ubukene buragatsindwa, buragahura na bushoro, buragahura na tsunami, buragahura nikiza kidakira. Ubukene vuga vumu ubukene buragavumi twaraga turagahura na bushoro uraga ubukene. Umuntu igitoki nakozeyo rimwe, Grand Frère arasohoka, barondera imigozi y'impene, bamboha amaguru, bamboha amaboko. Namambwira abantu nkababwira nti namahirwa akomeye cyane gukubitwa wikorako. Burya ukubitwa gira gutya ni sawa gose, gukubitwa udashobora kwikorako urarira ugahora ukaba igiti, bagakubita utagisubira ku bakubise. Niko ndasaba imbabazi, ndababwira igitoki kubera inzara n'ubukene. Mu bukene abavyeyi yarashobora gutora akagukubita ku kibambazi, ibishavu vyose yavana havanye, yarashobora gukubita ikofa atacu mwavuye mwibara gusa ngo ahantu hari ubukene hari ubugome mudashobora kwibaza. Mwebwe babanyakinanira ntavyo muri ko murumvasha. Bazu umunyamusaga. Uri kurumva ariko ararimba ntwara kure nibikomere. Ntwara kure ibikomere. Hari ibintu yabonye hafi atagikeneye kubona. Nukuri ntabwo mba niko ndashaka kubatwenza, ndavuga gusa sinzi gituma cyese ndabyumviye abantu mutwenga kubera ikiba cyangwa nsa nakingwendo. Urabyumva mba ndafashwe ndakubitwa ijoro ryose, narakubiswe impemu zirahagarara, ndasubira ndazirondera, ndagaruka kugira ngo simfe, candarambushwe ijoro ryose kubera igitoki n'ibiharage. Donc nishe projet y'imisi 3. Ubukene vuga ngo ubukene ibubi buragatsindwa. Shetani wa mbere w'ishengero n'ubukene. Ndyamuko naramaso nzutse mu gatondo araza arandaba Grand Frère, ndamuhariye vuba nta numwaka urahera. Ivyo vyabaye 98 99, ndamuhariye vuba ndumukozi w'Imana vyari vyaranze. Arandaba abwira abatoyi bakuru banje ati muze kumubohora saa 3 ndi ntere kubera igitoki n'ibiharage ntariye kuko umufuniko waguye ntaratamira. Saa 3 baraza kumbohora, barankurayo, amaguru aranka kudadanuka n'amaboko aranka kuva ku mugongo, subira mara umusi wose ntavyo kugukanda. Ahantu hari ubukene abantu bose n'abamesha, nta santima, nta nagira gutya nkatonekara nk'ukoze ku gisebe cyaboze, biranka kwa amaboko avayo toute la journée. Ndarira niriwe ndarira umusi wose kugira ngo ngarukana amaboko ndayazana umusi wose. Ndabibika, Yesu arancungura, ndamuronka Yesu, vyanka kumvamo. Iyo image yaranse kumvamo. Ibindi vyose nabihareye, hari vyinshi nakorewe bibi, ariko ico kiranga maze gukizwa ngira nisezerano na Yesu. Ndamubwira nti ndakeneye yuko ni wangaburira ntuzompane n'umuryango wanje gusa,
ntegereza kugaburira n'abandi kuva muri 2014 ngira mariage temwe nguye ari ngaha ratio nombre y'abantu umuntu arashobora kwestima twe dutanga ratio turabizi njya tworya hategeza kuba hariho abantu batatu ntazi ko baza kuza muhira ntegeza gushira muri ratio yiwanje niko bimeze biribwa bitaribwa hariho abantu batatu ntazi bategeza kuja muri ratio umugore yarabinkundiye nta sinshaka kubona umuntu ashonje Munyemere tumutarikira ibiganza kabashata brasovrateshi yakatas ashaka kuzamura ijwi ryawe akanya gatoya ugira icyo umubwiye arazi gukiza ibikomere arazi kungena ahindura ubuzima ata undi muntu yoshobora guhindura arazi kungene akiza ibikomere ata undi yoshobora kubivura no kubikiza amenyera kure icyo rushiriza kutubera ciza akaduha kuba mu bwiza bwiwe tutarizwa n'ibikomere twagize ariko turizwa n'ubuntu atugiriye muri vyo. Mana turagushimiye ndashaka umuntu amushimira muri kino kibanza ndashaka umuntu azamura ijwi ryawe amushimira muri kino kibanza. Merci ivuye mu ndiba y'umutima wawe ivuye ibwina mu mutima wawe ivuye kure ibwina mu mutima wawe. Turagushimiye Mana turagushimiye ku byo wakoze ugiye gukora kandi ugiye kurushiriza gukorera ubuzima bwacu. Turagushimiye ubuzima waduhaye mu mwana wawe Kristo Yesu. Benshi turi muri kino kibanza tutazi nyuma y'imyaka 11 iyo twari kuba turi icyo twari kuba twaracitse icyo twari kuba twarabaye turi ngacu gushimira ubunini n'uburemere bw'ubwizigwa n'ubuntu wagiriye ubuzima bw'umuntu wese muri kino kibanza. Iyo ataba Imana bariko Abisirayeli bavuga, iyo ataba Imana bariko Siezi tuvuga, iyo ataba Imana bariko spiritual gravity tuvuga, iyo ataba Imana abariko abera tuvuga. Zamura iryo jwi ryawe mubwire yashimye kuduha umwanya kugira ngo tumushikane ibimazi byacu by'amashimwe. Warakoze warakoze warakoze. Hariho benshi babaragandutse ko baranabibagiye. Warakoze warakoze. Abatagira abantu wabahaye abantu, abatagira abakunzi wabahaye abakunzi. Nabayeho imyaka myinshi ndi imfuvyi mu buryo bw'imwe mu waduhaye abavyeyi. Warakoze warakoze. Abudi yarabivuze neza navuga ngo igihoraho yatugarukana dukura mu nzu y'ubuja i Babuloni. Aravuga ngo twari tumeze nk'abarota. Aravuga ngo umunsi
ntituzovyibagira ururimi guhanze rumatane n'amagage umunsi twokwibagira ivyo wadukoreye uyu munsi urakavumwa ntukabeho icyo turi cyose tubikesha ubuntu watugiriye bwo kutugira abazima kandi niba wadukuye kugira ngo dute mu nzira inkomezi wakoreshe mu kudukura kure twari turi ziracyari kugira ngo dushikane kure aho wifuza ko tugera warakoze ndashaka twese duhagurutse ku maguru yacu tumukomera amashyi menshi tumushimira ko yakoze dushyiremo impundu zacu dushyiremo impundu zacu amashyi yacu kuri uyo mwami atabura ingene abigenza kuri uyo mwami yatugiriye neza ayo mashi ntangana yakome ndaguhagarika yakome mwisi muri kurashikana ku gicaniro yakome subiru yakome n'ibiteye isoni ntiyatekerewe ntiyatewe isoni no kudukiza arabereye impundu arabereye amashyi yacu inzitiro z'iyeriko zibomoke winjire mu byawe uyu mwaka ukwinjize mu byawe mu masezerano yawe urakoze mwami Yesu urakoze mwami Yesu aya mashyi z'impundu byose ni ibyawe byose ni ibyawe ndacabona abantu bicaye twese duhagurutse ku maguru yacu tumukomera amashyi duhagaze tumukomera amashyi tuvyagurutse ku maguru yacu simbone n'umwe yicaye amashyi sa y'umuntu n'umwe n'ay'umuremyi wacu umuremyi w'ijuru n'isi uwavuze ngo baho urabaho uwagukeretse arakubadika aravuga ngo inzitiro zawe ndazihoza kw'amaso duhagurutse ku maguru yacu twese tumukomera amashyi menshi yakire nyakubahwa yakire wowe uri hejuru y'aba nyakubahwa bose yakire we munyacubahiro uri hejuru y'abanyacubahiro bose nayawe wumve ko tugushimiye iby'inkomezi wakoze kandi ugiye kubandanya ukora imana ibahezagire